munsi ya sefu aka n'agashimwe ka CNIDH mu mwaka w'ibihumbi 2020 kitwa umukunzi w'umwana gahawe niyo nkuru Leticia. Mu kubandanya hariho n'akandi kaganuke umugwi w'igihugu wigenga ucijwe agateka zina muntu washoboye kumuha naka gashimwe, turagashira muri envelope kugira ngo nawe ashobore kumenya ingene ashobora kwifasha nako kana. Uyu numugirwa dutanguye kandi tutifuza ko wosubira inyuma. Batubwiye ko Uburundi buri mu bihugu vya mbere muri Afrika, muri kano gace ka Afrika kubijanye no gukingira agateka k'umwana. Dukeneye ko tubandanya tuba bambere no mu gateka kazina muntu hose kugira ngo ego aho dushoboye gushika hose bavuge bati hariho igihugu catanze akarorero kubijanye n'agateka k'umwana hamwe n'agateka kazina muntu wese. Nuko ibintu byari byifashe aha umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH waruramutse utanga agashimwe ku mwigeme yitwa niyo nkuru Leticia aheruka gushengeza umukenyezi yariko arahohotera umwana bikomeye. Mbere byaciye bituma muri CNIDH bahaguruka heka mbere n'igipolisi baciye bahaguruka kugira ngo bashengeze uyo mukenyezi yariko ahohotera umwana ukuraho. Kumuha urupapuro rwerekana ko umugwi w'igihugu ushima ubutwari yerekanye kugira ngo ashobore gufasha gutsimbataza agateka k'abana n'agateka kazina muntu wese. Ndabasomera ivyanditseko. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH donne un certificat d'honneur et de mérite qui est décerné à mademoiselle Niyonkuru Leticia en guise de reconnaissance pour son dévouement et sa bravure pour la protection des droits de l'enfant au Burundi. Fait le 20 novembre 2020. Mu Kirundi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka zina muntu uhaye uru rupapuro rw'icyubahiro n'ubushobozi ntangere ubuhaye niyo nkuru Leticia mu gushima ibikorwa n'umwitwarariko yerekanye mu gukingira agateka k'abana ngaha mu Burundi bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa11 2020. Dr. Sixte Vinyini Muraba umukuru w'umugwi CNIDH yavuye aha ikiganiro amenyesha makuru aho hari n'ibindi byinshi yashikirije kubijanye n'agateka k'umwana. Aha rero hakaba hari mu gihe kwisi yose bahimbaza munsi mukuru wahariwe umwana. Nagira mvuge ko kubijanye n'agateka k'abana igihugu cy'u Burundi nkuko mwavyumvise kiri mu bihugu vya mbere muri kano karere ka Afrika bimaze kwemeza amasezerano kandi bikashira mu ngiro kubijanye no gukingira agateka k'abana. Kandi ikigo kiratunezereza nuko abarundi bariko baragira agatima ko kugira ngo bashobore gufasha gukingira agateka kazina muntu na cyane agateka k'abana. Mwabibonye ko no mu vyakozwe habayeho ibirori byo gushikiriza agashimwe kuri umwe mu bantu bashoboye gufasha gukingira agateka k'abana gusumvya abandi. Kubahirizwa k'agateka k'abana n'ingendo igihugu ciha kandi ntushobora kuvuga ko umunsi umwe agateka k'umwana kubahirijwe ku rugero kwijana. Turahera ku rugero rutoyi tukaza turaduga bukebuke. Mwabibonye mu vyagiye biravugwa nuko kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe ni mirimo ya misi yose, ni mirimo y'abene gihugu, ni mirimo y'abari mu migwi itandukanye y'igihugu, abari mu ntwaro eka
n'amashirahamwe mpuzamakungu ndetse n'amashirahamwe ari ngaha. Ni ukuvuga ko aho tugeze ni ku ntambwe nziza, kuko murabona ko dusigaye dukorana inzego zitandukanye kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwa cyane. Ni ukuvuga rero ko tutovuga ko twishimiye birenze, kuko hariho izindi ngorane zimwe zimwe ntanze nk'akarorero nk'ijya ngorane yuko tutararonka itegeko rimwe ryerekana ibijanye n'agateka k'abana, kugira ngo ukoze icyaha akarere kose abarimwo ashobore guhanwa ico kimwe n'abandi. Murabona ko tutararonka ibwirizwa rimwe risigura ayandi yose, haracari hagahaze. Nakaye kamutera abarundi kugira agateka k'abana gakingirwa. Akama dutera abarundi nuko bose babona ko umwana atari uwumwe, umwana si uw'umuryango avukamo gusa, umwana ni wa twese. Ni kuvuga ko ubonye ko umwana ariko arahungabanirizwa ubuzima canke agateka kiwe, naho woba utamuzi, naho woba utazi umuryango abamwo, uteza gukora ibishoboka vyose kugira ngo uriko aramuhungabaniriza canke ariko aramutotereza ubuzima ashobore guhanwa. Kandi mwabibonye yuko nico gituma twatanguye ujya mugigwa wo gutanga agashimwe abagenzi umugenzi w'umwana, kajya agashimwe tukagira kugira ngo abantu aho bari bose babone ko iyo umuntu abonye ko hari agateka k'umwana kariko karahungabana akagira icyo avuze, hariho abantu bashima, hariho amashirahamwe, hariho abantu baca bashima bagashobora kuvuga bati uyu muntu tumutera intege kugira ngo n'abandi bazosubira kubona ko hari umwana ariko ararenganywa, haba ku ishuri, haba muhira, haba mu buzima bwa misi yose, ashobore kubivuga. Kandi twaboneho no gushimira inzego zitandukanye mwabibonye zijejwe kubahiriza agateka k'abana, duhereye nko ku gipolisi kiraba ivyo vy'abana, kuko igihe cyose tubatumye ko murabona ko bishura n'ingoga. Igikorwa wakoze wagikoreye igihugu kigutera ubwoba, ahubwo twifuza yuko n'abandi bana b'imyaka nk'iyo yibona bari munsi yawe bobikora cyane, kugira ngo uzobabonye uriko arahohotera umwana atabazi. Ico nico kizohindura ishusho y'igihugu cacu, nico kizotuma abana bakurira mu bihe vyiza, kubera ko bazoba batabarizwa igihe baba bariko barahohoterwa, maze nabo bakazobikorera abandi igihe bazoba bakiri abana n'igihe bazoba barakuze. Imana iguhezagire cyane. C'est parce qu'il y a quelque temps, généralement c'était les hommes qui nourrissaient que la famille. Et donc pour ne pas donner la pension alimentaire, donc pour ne pas éparpiller finalement la richesse familiale, il fallait que les enfants viennent chez le monsieur, comme ça il y aura une ration. Au lieu de donner la pension alimentaire de l'autre côté, c'est pour ces deux-là d'où vient les 7 ans. Mukamenya kandi ko heze imyaka 31 Burundi buteye igikumu ku masezerano mpuzamakungu akingira umwana. Merci beaucoup.